Ofisi y'umumama w'umuganda aca avuga ngo mumpemenye ufike kuri telefone amubonye kuri telefone aca amubwira ngo nani ngo bakakuzana no kuri iyo ofisi uyu ni drama ngo nturwaye ndagukubita ngo gushika nawe. Nk'uko muvyumvise uyu ni umurundikazi yitwa Magnifique avuka mu ntara ya Ngozi, ubu akaba yaba mu Maramvya, umuvyeyi w'abana babiri, yari yubatse, yarayitavye Imana ari muri Arabie Saoudite, aho yari yarungitswe n'igihugu kurondera ubuzima. Abaduhaye amakuru batubwiye indimi zibiri zidasa, hari abatubwiye yuko yazize ko yahondaguwe amahiri, yakubiswe, hari n'undi atubwiye ko atakubiswe mugabo yazize ingwara y'umutima. Mu kwegeranya amakuru yose rero twebwe twikoze ku bantu babiri. Hano mu iyi nkuru nabateguriye muraza kumvamo umugabo wiwe twavuganye ku telefone, twongera tuvugana n'uyundi yaduhaye ubuhamya. Muri kino kiganiro muraza kwiyumviramwo ukuri. Icyo tumaze kumvamo neza nuko yaragwaye ingwara y'umutima, ariko inyuma y'iyo ngwara yoba yarakubiswe nubwo atari cane, hanyuma handi ntaterwa ubwoba. Mu kiganiro navuganye n'impande zibiri hose baremeza amakuru. Ndagomba ndabasangize umwe mu bo twavuganye ku telefone, hanyuma turaza guhereza ku kiganiro twagiranye n'umugabo wiwe. Ari ku kazi bamugoro wa kabiri abwira babuja we kugenda kwaye ngo nazi ofisi bamvute burya mabuja wiwe aca telefone ofisi ababwira ati uko tuwanyire bino aragwaye sinzi ko nomuzana bwa muvuze hama ninakira ndamusubirana nzoza kumutora. Burya rero ofisi y'umumama w'umuganda aca avuga ngo mumpemenye ufike kuri telefone amubonye kuri telefone aca amubwira ngo nani ngo bakakuzana no kuri iyo ofisi uyu ni drama ngo nturwaye ndagukubita ngo gushika nawe. Ndakwaye nukuri jewe ndakwaye kandi ndarenze ni mu ntabare mvuze jewe ndagwaye ko tutarananiye jewe ndagwaye ngo nibakuzane ngo ariko ugashika ngo ndagukubita ngo harya ngo wibaze. Basi mabuja wiwe ashaka yatsa imodoka aramujana mugeje kuri ofisi ujanye mu mama nyene w'umuganda akugera nyene ku barundi akangura aramukangamira hari uwundi mumama niba bitarabimbira ukuntu vyagenda uwo mumama nawe nyene yari arwaye amukanganiye bakumenya ifigo urumva ko batari babujana no kwa muganga ubwo nyene ngaca mukubita yikubise hasi ariko urumva ko yikubise hasi ariko umumama abonye agiye kuzana inkoni bite aca ibizungu waciye hasi ubwo nyene kubera mugapfa kwa kabiri aca muri koma abarundi urumva ntibasubiye kumenya ati ese iwacu bimeze gute baguma bababwira ngo nimuce ku kazi mbari muri koma ngo aragwaye ngazukira ariko ubu yararembye abandi barundi buriho ejo bavuga ati mazi tujane kwa muganga iyo mpamvu twaye tumurabe uca ku mugoroba nshakira ngo Magnifique ngo yapfuye basi nuko rero bwagenze kumva ni hatari. Nta rindi zina ryiwe uzi? Wapi nahita nasacinze amazina yiwe nayabutse nabajije abari hariya kuri ofisi bababwiye telefone baciye bamwaka uwo munsi nyene bamuzana telefone yiwe kuyifise telefone barayimuha twopikirayiwe. Ntuzi iyo yavuka? Oya sindahavuka gusa nyene nzi yuko afite abana babiri na musaza wiwe gusa nimero za musaza wiwe ntazo mfise kubera ngo nahinduye nimero yahora acamo ku nimero kuri telefone yanje nyuma telefone ndaguca kuri wanje nayiga ayo manimero yakunda gucako yose nahize. Ikigo cyamusafirishije ava mu Burundi ntakizi?
okay. ushaka kuyakoresha Mbo reka ndondere umuryango wiwe je ndazi ndawutora. Ngo mbanze mbaze muri Ardawishe numve ko bobimfasha, batabimfashije ndaza kwiyaranja uburyo nabikora, ndazi ko ndaza kumenya umuryango wiwe kandi ndazi turavugana. sasa nawe ukuri birateye agahinda mukwisha n'ukuri umuntu Mm, akagenda turondeye kuko ubuzima bivanye na kujya kuri ofisi baduha barahahamura mm, bavuga ngo gukora bakanga kukuvuza ukagura ukora kandi urwaye bakarahira kukuvuza none raba tukugiriyemo birababaje. baca n'ukuri aho murakoze n'ukuri mumufashe muzamukoze mudufashe kandi Imana ikaguhezagura n'ukuri ukuntu ugenda ufasha abantu bariyo n'ukuntu wafashije nkashika amahoro nawe n'ubu ntarakira neza ariko ndashima Imana ko atuma nashitse meze neza nkomeye Ntaco tukizima washitse kandi ho urumva ko rwaciye mu cyanzo nawe urazi ko bitari byoroshe. ijoro byari bigeze ahantu Mm. soma murakoze cane Urakoze reka ndaza ku nta muntu n'umwe wamenya kurya ofisi afise nimero kurya ofisi yari ariko nta muntu waho uzi ufise nimero ziwe muri bajya bahagwariye. mfata kurundi nimero y'umumama ari aho muvugane uwo nyene nawe nyene yari abimbye Wowe ukoze cane wozima. Urakoze ndagushimiye. hose Mm. Abarundikazi barapfa bagapfa hoyo, bagapfa bazize kutitabwaho. Mwumvire nk'uyu muntu aragwaye kuri ofisi gushika naho umukoresha wiwe amurungitse akamujana kuri ofisi nuko abona yuko agwaye bigaragara, mugabo kuri ofisi kubera indambi n'inzigo bagaca bahitamo kumukubita inkoni ngo ntagwaye vrema. None hari umuntu yokwigwaza atagwaye? Ibi bintu ni ukuri bibwirizwa guhagarara bakamenya ko umukozi ari umuntu, kuko n'ujya bakubita nawe n'umukozi. Reka ndabe ko noronka novugana n'umwe mu numva ko yambwira uko vyagenze. Ni ukuri nifuza kubaha amakuru akwiye neza. Inyuma yo kumva rero ikiganiro twagiranye n'uyu Murundikazi yaduhaye amakuru atubwira ivyashikiye uyu Magnifique, twashoboye kumenya izina rimwe ryiwe ryonyene gusa, nagomba ndabasangize ikiganiro nagiranye n'umugabo wiwe. Umugabo wiwe nawe nyene vyabaye n'ubu ntarabisobanukirwa. Muraho amakuru yanyu? Mumeze neza? Je nitwa Daniel Mugisha, murashaka kumpa iminota mike tuganire? Nitwa Daniel Mugisha, ushobora kuba utanzi ariko urashaka kunyemerera tukaganira gatoya. Ariko ibyo nagomba nubwo uri muri bisi ibyo nagomba kubaza wobinyishura. Nubwo uri muri bisi ibyo nagomba kubaza bijanye na madame nubambiye ko ufise umudame ari muri Arabia Saudite yaba yitavye Imana, nivyo? Urashaka kumbwira amajambo make yuko vyagenze? Ego. nyine ko yitabye Imana mugabo kuwa kane yari yabwiye yuko agwaye abagira mujyane mu bitaro hari kuwa kane imba ko yagiye ashikana none we waterefoniwe nabo bari kumwe canke baterefoniwe n'ibiro abamurungitseyo canke ibiro bimufise? Nta makuru urahabwa na bijye bigo bibarungika kugira ngo bakubwire ibyabaye? Yego. Yego.
okay urumva je nagomba nanje ndabimenye kuko amakuru nayaronse uko nyene mugabo nagomba nkawe amakuru nayaronse uko nyene na jewe ariko nashaka ndabimenye neza ntavyo narinzi nanje nagomba kubimenya neza egome hanyuma none wewe bajya bo kuri ofisi mbe yari yarungitswe n'ikigo citwa gute yari yarungitswe n'ikigo citwa gute Ardawish ubwo ni kuvuga ngo wewe uburatashe nta kindi kintu uzi nimba bazozana ikiziga ryari nimba byagenze gute nta kimwe bakubwiye mm. na musaza we hama tugire icyo dufashe icyo dukunze nuko bazomukuba hariya nuko bazomukubira nivyo bantumye gusa je nibaza yuko none mwokwemera ko bamukuba hariya kandi kubera iki umukuba hariya mwe ntimwoshobora kumushingura tuzaniye nta ngorane leta bivuze yanye n'umuryango wiwe yego okay hanyuma hariho wowe mwarimu bakanyimufite abana bangahe mwarimu usanzwe mubahehe hariho umuntu yampaye amakuru yambwiye ko madame wawe we yari asanzwe arwaye indwara y'umutima nibyo bari baramuboteye muri Sudani baramubwira yuko nyene akomeye ngo azoza arakora n'ibikorwa nyene by'inguvu cyangwa amaraso aguma afunkisiyona neza ubu yari yarakize bamwopeye ryari bari bamwopeye ryari arahetse imyaka itari mike arahetse nk'imyaka isuka nko kuri 6 bityo ni hehe kandi nta kibazo yari afite yari ameze neza nta kibazo yari afite atari ize krize akunda kumufata rimwe rimwe naho nyene nk'iminota 30 hanyuma ico ni kimwe none wewe igihe mwavugana yakubwiye ko bamukubise canke abaguhaye amakuru bakubwiye ko byagenze gute amaraso ngo yiwe ngo aracafuye ngo amayanje ngo karisa kunana je hari wampaye amakuru ivyo yambwiye sinzi ko ari byo nawe wabwiwe yambwiye ko igihe yava hariya wari yamubuze bamujanye kuri ofisi hanyuma ngo umuganda yari ahari atangira kumukubita hanyuma utangiye kumukubita ngo acagwa hasi rero acata ubwenge okay murakoze rero nimwagira ikindi kintu mumenya muraza kukitubwira ku bijanye n'ukuntu bazomuzana mugo nanje nagira ikintu nza kumenya ndazakurondera tuganire murakoze cyane yego murakoze uyu tuganiriye ni umugabo wiwe ni umushingantahe wiwe aduhaye amakuru atari ku ivumbi atubwiye ibyabaye jewe makuru nashoboye kwegeranya nuko yaje agera ngaha kuri ofisi hari umwe yatubwiye yuko yazanwe kuri ofisi atangira gukubitwa n'uyu muganda hanyuma acagwa hasi ariko ntibwa amukubite cyane mu by'ukuri je mbere wampaye amakuru avuze ngo yamukubise inkoni imwe ngo acagwa hasi kubera asanga arwaye indwara y'umutima n'ubwoba n'akantu hanyuma ngo acagira ko araraba kuva araba ngo ntiyongeye gutora ubwenge hari n'undi yambwiye ati yarakubiswe cyane mugabo aya makuru sinabona abantu babiri murumva ko ari amakuru atandukanye gusa uko byagenze kose je ku bwanje yakubitwa atakubitwa
je numva ibi bitari bikwiye kuko yaraje azanwa ngaha kandi azanwa ngaha agwaye, vyasaba ko ajanwa kwa muganga kugira ngo bamwiteho, ariko ntibamwitayeho. Vyumvikana ko rero ubu kwabaye gusamara kwaba abantu babafasha, kuko umuntu aje agwaye, ikintu cya mbere ukora si kumukanga. Umuntu agwaye umutima umukanze gusa umukubise, utoye inkoni yonyine gusa ukamutera ubwoba, nukuri uba umukubise. Uyu murumva ko yasanga agwaye indwara y'umutima, yakubitwa atakubitwa, nukuri kuba batamujanye kwa muganga ni ikosa rikomeye bakoze, kuko bariko baramujanye kwa muganga byihuta, hanyuma abaganga bakagerageza kumufasha akiri muzima, ariko murumva yuko bamujanye yataye ubwenge kubera ivyo ahuye navyo ngaha kuri ofisi. Kandi rero simpagarara ku vyo kumukubita gusa, mpagarara ku busamazi bw'ibi bigo. Ibigo birakwiye kuza birita abakozi. Bano bantu bari ngaha bavuga ati nta n'umusemuzi avuga ururimi rw'ikirundi dufise umuganda avuga indimi tutumva z'igiswahili n'abatacumva. Turasaba ko baduha umuntu avuga ururimi rw'ikirundi nk'uko hari izindi ofisi ziriko abavuga ikirundi, kandi ibintu asaba birumvikana, kuko hariho naho usanga badashobora kuvugirwa kubera ko ivyabo bitumvikana. Kubwacu rero iyi nyifato yo gutera ivyatsi bakora, gutoteza abana mu Burundi, ibi bintu ni bibi cane gose. Umuntu agwaye nibamuvuze, ntibareke kumutera ubwoba, kubera yuko amagara n'amazi aseseka ntibayore. Warapfuye ntawuzi icyo azize, usibye ko vyumvikanye ko yaragwaye indwara y'umutima, ariko namwe murumva ko umuntu agwaye umutima ntakwiye guterwa ubwoba canke gukubitwa. Ibi biri mu bintu bituma umuntu aca acikana kandi hatari bwagere kwapfa. Twongeye kurangiza duhoza umuryango wabuze. Turahojeje umushingantahe wiwe n'ibibondo bisigaye, abavyeyi biwe, mbere n'Uburundi burabuze, kuko uyu yogize icyo amariye igihugu mu minsi iri imbere. Dusabe ko ibi bapfukapfuka navyo vyo gushaka guhamba umuntu hariya aba yahuye n'ivyago nk'ibi, ibi bigo bibarungika vyoza bigira inguvu nyaboneka n'uwahuye n'ivyago bakamutahana, kandi bagaha n'indishi impozo y'amarira umuryango wiwe, kuko murumva ko icyamujanye hariya ntiyagikoze, kandi benshi bagenda bariye amatongo, abandi basiga impapuro z'ingwate y'amaparasera. Iyo umuntu apfuye urumva ko aba ahombye. Uwo muganda nawe asanzwe akora kuri ibi biro, asanzwe abagira umutima akabakubita. Mfise abarenga umwe bampaye ubuhamya, hariho n'uwatashe mu minsi heze yamukubise cane. Ico gihe twarabikoze ikiganiro turanakibahereza, nawe arakibona, ngo yaciye apunguza kubakubita, burya umuntu akibakubita cane. Mugabo murumva n'ubundi yuko akomeza gutera ubwoba abigwariye imitima, bagaca bagira ko bapfa. Yihanure, kubera ko bino bintu ni bibi akora. Shimiye abantu bamwe badukurikiye ngaha. Kino kibazo bizokomeza tugikurikirane buke buke gushika umubiri w'uyu yitavye Imana utahukanwe mu Burundi, agashinguranwa iteka. Bizokurikira kumbure tuzobimenya bivanye nuko n'umuryango wabo nawe uzoba uvyipfuza canke ibyo bazoba bumvikanye na Ardawish, ikigo camurungitse muri Arabia Saudite. Murakoze.